uvuze kubaho nabi sukuba wabuze ibyo urya, sukuba wabuze aho uryama, sukuba wabuze icyo kwambara, ukona ko sukubaho nabi. Ariko niba udafise ide nziza mu mutwe nukunda ko nukubaho nabi, kubera ko bafise itama cane cane abakobwa turemanwa itama sinzi ko mva icari ico mu Kirundi. Ndavyumva itama, je ndavyumva ahubwo bobo babwira itama. Itama nukumva ikintu cose ugishatse uri umukobwa, ivyiza ntibihera. Ugasanga uri umukobwa ushaka kwambara, hari fashion nshasha yasohotse urayikeneye, hari makeup nshasha zigezweho urazikeneye, hari manicure zishasha, donc ikintu cose kije ciza wumva ugikeneye. Rero si vyiza ko umukobwa aremanwa muri iyo kamere, kwigiza itama ivyo bintu udashobora kuvyishitsako bikujana ahantu mu kaga. Donc kuko hariho abakobwa benshi bagwara infection bivuye ku bintu vyo gushurashura, kandi ugasanga ushurashura n'abantu mudakundana. Ego. Ari juste kugira ngo profite 10.000 ahantu, 5.000 ahantu. Umukobwa iyo ari mu kazi neza, like hari abantu vraiment babikora nk'umwuga. Iyo rero ubikora nk'umwuga, uri mu kazi kandi winvestisa neza peut-être kubera sindi sûr. Uri mu kazi rero akazi kawe kabungabunga. Ntushobora kugwaragurika kuko urikingira mu kubikora, kuri ku kazi. Ni nka kurya umenya tuti ndafise bureau kanaka ntondamwo, ndafise company kanaka ntondamwo. Niba ntonda 8h ndubahiriza umwanya kugira ngo akazi nigahere. Nawe uriko urafata planning familiale à 18 ans, donc uracari no mu mineur canke kumbure, canke uri mu myaka yawe nyene y'ubu célibataire, ntiharagera ko wubaka. Ejo uragiye kubaka. À part yuko umaze kuryamana n'abantu benshi, bafise ibitsina vyinshi, donc bitandukanye. Kuko imibiri hariho abavyibushe, hariho abonze, like things like that. À part y'ivyo rero, uragiye kubaka, urabanye n'umuntu, biranse kuronka umwana kubera ko planning familiale wafashe. Ugatangura kwicuza, ukaronderera ibibazo ahantu bitari. Jewe simvyara, mana kubera iki wangize uku? Muri pase yawe hari ivyo wakoze. Kumene vyabintu. Ego. Abagabo harya ngo babuze. Je narumvise akantu umuntu ari hano ngo babarongore, utetire umaze kuyitakambira ba warabuze. Ahubwo rero uwo yitakambiye ni we yabuze. Ubundi abagabo ntibabuze. Wewe warironkeye. Uri umugesera. Eje ndafise. Wewe warafise. Je ndafise. Yitakambire ko gatwe kiwe. Bamurongore. Aha. Yitakambire. Si bose bababuze. Barahari. Amasengero ubunyene wogenda bariko barandikisha. Ahantu hose bariko barandikisha. Amagroupe nk'ubu jewe ndimwe mu mariage arenze ikuntu nukubwira. Kandi bose uzobaterera. Yego nukuri nzobikora. Kandi menshi. Oya. Ayo nzoro. Ikintu ca mbere numva nobwira abakobwa bagenzanje nuko aho bari hose ubungukiyeri, ubusamba, ubugira gute, ibintu byose ukora byakunaniye. Aje uzabikora uja mu rusengero. Uzabikora uja gusenga, ko majambo 10 patiri avuga, no majambo 5 pasiteri avuga, ntihazoburamwo n'ikintu usuca ijambo kigusigaramo. Lloyd TV. Ladies and gentlemen, reka twinjiye tubaramutsa. Reka ndabakiye ndabipfuriza kugubwa neza aho muri, ndabipfuriza imigisha imihezagiro y'Imana ibasange mwese. Turi kuri mikro za Lloyd TV. Reka wihute kugira subscribe, like, share and comment kugira ngo ubashe kwama udukurakinira hafi ibintu bigezweho wame ubironka byoroshe cyane. Reka twinjire twakira umwe mu bakinyi ba sinema ndundi kandi abikora neza. Reka twinjiye tumwakira abaramutsa atwidondora kugira ngo dushe gutyamana nawe kugira agire ice atuyagiye. Uragwaye kandi. Merci beaucoup. Mazina ni Lina Movies, niyo bamenyereye ko muri entertainment. Nkabandi umurundi kazi, nkabandi umuproducer, nkabandi umukinyi aussi, nkabandi umu content creator. Nkaba nkoresha urubuga rwa YouTube rwitwa Lina Movies. Nkaba mfise na projet nshasha mperutse kubahereza nyuma ya Etat Civile na Amanda n'izindi zose mu muzi. Nkaba mperutse kubaha projet nshasha yitwa Silence. Kubera iki Silence? Ni full season, iyo zina twahisemo kuguha projet nshasha. Ego ni full season, izo zirasohoka rimwe kwezi. Imwe ku kwezi. Tukiri hano nyene kuri no Silence, nk'ubugize Silence, aje nkaba Silence. Tuza kuba tuzimize kamera. Oya? Nyine hariho Silence ushobora kwiha juste kugira ngo wiyumvire. None vuga kuri iyo Silence, kubera iki Silence? Kubera iki Silence film? Nahisemo kuyita Silence kubera ukuntu yubakitse.
kubera ko we wubakitse kubera ukuntu filime filime yubakitse. yubatse Yep. ihanurira iki canke uyundi muntu yokumva silence gusa kugira ngo ize gutuma aja kuri YouTube ikonda silence ashoboye kumva ibirimo basi duciye ku mayangu tubwira ati ico twosangamwe cyangwa twotuma twihutira kuja kuraba iyo silence cyo bakingana gutyo mu musego na mike cyane. Silence ni full season. Silence nashatse gutanga inyigisho ku gwaruka cane cane ugwaruka abasore n'abakobwa. Conclusion nzoyubaka yaheze. Sinobabwira ngo yubatse gutya nobanje kubibabwira kandi nayo bakoreye kugira ngo mwira babanguke kwandika silence yari. Urakoze cyane. Lina ni umwe mu tuvuge aba tiktokers ashobora kuba yandika amajambo y'ubwenge abantu ashaka kumviriza akagira ico abasigiye. Agaruka avuga cyane ku mibereho y'uno munsi aho dusanga bamwe mu bakobwa mu nkumi usanga bitwa kutariko. Aravuga cyane kuko nashaka kuba bandura ama infection n'ibindi ingwa zifatiye ku bihimba by'irondoka tukebwe kuno. Mbega kugira ngo ugire iyo intention yo kumva ko ukura ku bakobwa byavuye kuki cyangwa byavuye hehe kugira ngo wumve ko wovuga kuri bagenza magara cyane kuri bagenza nje ko nanje ndi umukobwa. Ego rero hari habo mbona batabayeho neza baba bari mu buzima butameze neza aca numva ndabaye inspired no kumva two partageanya ivyo mba numvise like ko ndavyumva mu bwenge uko bije ahita numva no bivuga tugasabikanya impanuro. Ego bon uriko urakivuga uko hari umuntu uvuze ngo abantu batabayeho neza ariko kandi dufate kwica ama infection twashobora kubibona ko byo biva ku bushurashuzi cyangwa ku busamanye kanaka ariko kandi hariho bamwe bayifashe nk'umwuga cyangwa nk'akazi kamisi yose gashobora kuba kabinjiriza naho ukavuga ko babayeho nabi none babayeho nabi gute kandi bafite icyo bakora. Mvuze ko babayeho nabi simvuze muri iyo way unzanyemwo. Mvuze kubaho nabi sukuba wabuze ibyo urya sukuba wabuze aho uryama sukuba wabuze icyo kwambara kona ko sukubaho nabi ariko niyo udafite ide nziza mu mutwe nuko nako nukubaho nabi. Rero hariho abana benshi babayeho nabi donc kubera ko bafite itama cyane cyane abakobwa turemanwa itama sinzi ko mvuga icari cyo mu Kirundi. Ndavyumva itama je ndavyumva ahubwo bobo babwira itama no kumva ikintu cyose ugishatse uri umukobwa ibyiza ntibihera ugasanga uri umukobwa ushaka kwambara hari fashion shasha yasohotse urayikeneye hari makeup shasha zigezweho urazikeneye hari manicure zishasha donc ikintu cyose kije ciza wumva ugikeneye. Rero si vyiza ko umukobwa aremanwa muri iyo kamere kwigiza itama ivyo bintu udashobora kuvyishitsako bikujana ahantu mu kaga. So iyo rero ndiko ndavuga kubaho neza ndiko ndavuga kubaho neza muri angle yo kubaho uri wewe ukabaho uri wowe ugakora ikintu kubera ko ugishaka atari kubera ko ubuzima buriko burakigushiramwo. You get? Rero ndiko ndabwira abakobwa abari genre muri style yo kumva boruha donc ko hari abakobwa benshi bagora infection bivuye ku bintu byo gushurashura kandi ugasanga ushurashura n'abantu mudakundana. Ego ari juste kugira ngo profite 10,000 ahantu 5,000 ahantu ugere ku kintu kanaka. None ubahanure bashurashuye nabo bakundana gusa siko navuze ko twumva none ko hariho bamwe uza mu gukundana naka bose akabwira ko abakunda. Oya umukobwa iyo ari mu kazi neza like hari abantu vraiment babikora nk'umwuga. Iyo rero ubikora nk'umwuga uri mu kazi kandi winvestisa neza peut-être kubera sindi sûr uri mu kazi rero akazi kabura kabungabunga ntushobora kugwaragurika kuko urikingira mu kubikora kuri ku kazi. Ni nka kujya umenya tuti ndafise bureau kanaka ntondamwo ndafise company kanaka ntondamwo niba ntonda 8h ndubahiriza umwanya kugira ngo akazi nigahere. Uti rero tuvyita akazi mu gihe wikingira siko navuze ndiko ndatanga proposition bivanye n'ukuntu ndavyumva. Ego ariko ubundi ibi bintu byo gusamba c'est pas bon si vyiza. Oya na gato. Oya bon tuvuge ko ibintu byo gusamba navyo nyene atari vyiza nkuko uriko urabivuga bishobora kuba byo kwega canke bizana intambamyi canke mu rugo byozana izindi affection bivuye kuri bya bindi vya mbere. Ingaruka mbi bitegerezwa kuzana surtout ku bakobwa kubera ko ndi ku ruhande rw'abakobwa cyane. Ingaruka ziza mbi muri future ziba nyinshi cyane. Nabwo akarero ka mbere kari hafi hari abakobwa usanga bafata planning familiale atabana bagira bataravyara pe
ugasanga ni akarero kamwe gusa uri kuri planning à 20 ans canke à 18 ans urakora ubwo bushurashuzi urafata planning loke planning familiale yaremewe abantu bubatse bamaze kuvyara abana benshi kugira ngo baruhuke nawe uriko urafata planning familiale à 18 ans donc uracari no mu mineur canke kumbure cyangwa uri mu myaka yawe nyene y'ubu célibataire ntiharagera ko wubaka ejo uragiye kubaka apart yuko umaze kuryamana n'abantu benshi bafite ibitsina byinshi donc bitandukanye kuko imibiri hariho abavyibushe hariho abonze like things like that apart y'ivyo rero uragiye kubaka urabanye n'umuntu biranse ko uronka umwana kubera ko planning familiale wafashe ugatangura kwicuza ukaronderera ibibazo ahantu bitari jewe simvyara mana kubera iki wangize uku muri pase yawe hari ivyo wakoze kumwe n'ivyabindi ego ako n'akarorero kamwe hari ukuntu abantu ugashobora kubaka kubera ko ufise aba ex benshi ntubaye satisfait mu bijanye n'ivy'imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye kandi ngo biriko batera imidurumbanyo muke mu ngo z'abantu ego kuko nivyo biba vyakujanye nivyo bituma abantu bubaka ingo zabo ego urumva ugasanga nturi satisfied mu rugo rwawe kubera iki wagendanye n'abantu benshi mu gihe kitari gikwiye kugendana n'abantu benshi izo zose ni ingaruka rero ivyo tubiba muri jeunesse yacu nivyo tuzokwimbura no muri future yacu nitwakura none dufatiye kwa Kongo mu ngo bituma utumva ko uhagijwe mbega ntibishobora ko umuntu adahazwa canke atumva ko ahagijwe mu ngo atigeze akora ivyo bintu ava reka ndakubwira ugiye kubaka uri vierge 100% nta n'ikinga wanyonze siko uragiye kubaka urugo rwawe ni rya mbere wumvise icitwa umugabo canke ubonye icitwa umugabo ureka kuba satisfait gute kandi ivyo bintu atavyuze ariko no munsi utazi aho bihagaze ariko no munsi kugira turonke ico gihe uvuze ngo ni vierge nakasamutwe oya sakasamutwe bariho nuko gusa mutabamenya mugabo bariho wamumenya gute kandi n'uwo bajije atabikubwira aja kubwira ngo none mubarize iki kuzobimenyera mu rugo ubundi twaremewe kuzokorera ari rapport sexuelle twubatse uti rero duhitishiyemwo tube twatwaye uti duhitishiyemwo rero urumva wowe wumva ko utomubwira ukamumwemeza ati nivyo wumva udubwiye ati twebwe rero nk'abahungu hageze kwegerayo uti usanga utwaye indobo oya siko mvuze mugabo urumva ivy'ubu biragoye kuko imico y'akaranga yaratitutse mugabo kera ho urazi ko abavyeyi aribo badukwera ugasanga babakwera abahungu ugasanga papa warakubwiye arakuzaniye umugore namugushiriye ngaho nane bige nawe urabishigikiye niko kera vyari bimeze kandi baravyemera bakabigendera muga kubera ubu unye haje ibintu vy'ubusirimu butari bwo abantu bose barononekaye kuko iyo umuntu arongowe yabwirizwa kugenda ari vierge n'umunga akagenda ari manzi ivyo bintu mwese muzovyigirizanyayo hariya mukora ivyo mutanazi abo ugasanga babitangiye imbere babapahaye n'abamahene nibo bababwira ati nyabuna bigende ariko no musi ahubwo rezo zose ziragisibije zinatweko nuko bigenda urumva rezo nico gituma ari vyiza ko umuntu wese ko ushinze telefone urononekara telefone nawe sinziza utiyaye ama principe ngo he discipline wiha ibintu utegezwa kuraba urononekara telefone yo kwicira canke kagukiza utiro bivuye kuri zangeso z'abakobwa nico gituma n'abagabo babuze abagabo hajya ngo babuze je narumvise akantu umuntu ari hano ngo babarongore utetire umaze kuyitakambira ba warabuze ahubwo rero uwo yitakambiye niwe yabuze ubundi abagabo ntibabuze wewe warironkeye uri umugesera eje ndafise we warafise je ndasife yitakambire ko gatwiki bamurongore aha yitakambire si bose bababuze barahari amasengero ubunyene wogenda bariko barandikisha ahantu hose bariko barandikisha amagroupe nk'ubu jewe ndimwe aba mariage arenze ikuntu nukubwira kandi bose uzobaterera yego nukuri nzobikora kandi menshi oya ayo nzoronka ntayaronse naho nzoterera ikirenge nje kwikorera igiseke nagira ngo afite isengesho ati zo nzoshira kwayo nawe oya pe ndaronse pe nzoshirako reka nta vyama vyuzuye baje nk'ubu turi muri crise ntimubizi crise kandi aturi mu ntango z'ukwezi oya kwa gatanu haraba abahembwa yuko barahembwa ibintu ni byinshi uhembwa ufite amadeni ahererayo natu nawe urayafise cyangwa ubayeho neza
jewe mbayeho neza kuko ndafise Yesu kabisa. Turacari kw'ico cyo mu ngo niho urashobora guhura n'umuntu umuryango wifise sivyo abantu barabishije ijisho abatagasi bameze neza ibintu bisawa abana baratekanye ariko ukaza gusanga barya abantu hama mu induru ni nyinshi ntihera agize aka bimeze uko imodoka nyica ntwara bibaye uko none wewe izo nduru kandi bifise uvuga ko ziba ziva kuki ziba biva kuri za ngeso nyene canke hari akandi kantu kaba kinyegeje mu yabo oya jewe nama mvuga ku bagore cane cane abagore rekane n'aba ex barasambura urugo utewe bari mu mama se jamba ex peut-être kuko kenshi mu ngo ibintu bituma abagore bahukana n'abagabo canke badahuza kenshi biva ko batari donc ntibari satisfied mu kintu kijanye n'amabanga y'abubatsi ndakigarukako kubera ikintu bagendanye n'abantu benshi muri pase yabo aho kwihana rero ngo wegera Imana ubwira Imana ati Imana ashoboza gukunda umugabo umwe Imana irashobora guhindura ibintu ni nkuko ashobora kukubakira umubiri wawe gasubira ikawuhindura ukaba mushasha ukumva ko bayi satisfait n'uwo mugabo wawe umwe urumva mu rugo bikagenda neza abantu mugasaba imbabazi Imana ku vyaha mwakoze hari igihe rero ibintu dukora muri pase arivyo biba vyagarutse mu rugo ko ushaka kumbwira umuntu afise amahera afise imodoka nziza umwe gwiwe n'undi gwiwe abana beza babaheza nta kori ziriko zirabirukako mugabo ntibariko barahuza bariko bapfike ativa kuri vya bindi nyene shira mu mutwe bariko bapfike nandi ahubwo tuvugire iyo bavuze naho ngo umugabo hari abantu bajavuga ariho n'abantu marambara mu commentaire yanje bavuga ngo niwivugire shango ngo utararongorwa ngo ntacubuzi ugasanga bariko barashwana ngo abagabo umugabo wanje atasa sita z'ijoro saa munani yirarira mu kabare hariho umugabo abayeho neza mu rugo rwiwe afise umugore amwubaha amukunda atadena aheraniye banki afise umugore mwiza n'abana beza rekana n'umugore dusipoze ko umugore ataca mupfana yamaze kuvyarira basi omwe ufise abana beza bakeneye ikiganiro ca papa urara kuri comptoir ufise umugore yarategezwe gukora inshingano ziwe mu rugo n'ibitaho biranagoye nyene naho rero swat namanyama y'umugore kujya kuntu bashitse mu ngo zuzuye basha biganza bagashaka gukarisha abagabo babo bagende bababurura nk'impene loke icubahiro c'umugabo aho kiri nta mugabo yemera gusuzugurwa n'umugore abatari umugabo uti rero baba batuba baba swat nta rupfasoni abona ku mugore wiwe swat mu gitondo usanga ari igipolisi mw'ijoro bere bon tukiri hano nyene ugasanga nivyo bariko baragira gute bariko barapfa ariko kandi ngo ushaka gusanga urugo rumwe abana batandatu ugasanga batatu ngo saba uwo mugabo ariko umugabo atunze none hera bazanye hahandi nyene hera ku wa mbere rero kubera ko wa mbere ari uw'umugabo bajya bo hagati ari bo bundi mugabo nifeza vya bintu nyene none si yefeza vya bintu nyene ivyo bintu vyatanguye ryari none turongore canke tubihebe aho ntashwa ntuba nukuri none kabonumva twotwaye aribo boba bakora izo ngeso tubaronke gute abo kandi namwe mutatubwira ati burya rero twebwe tumeze uku kakantu uvuga ngo vierge ntimukemeza oya basi naho umuntu atabari vierge arashaka kuba amaze kubikora rimwe canke kabiri wanashima kanarenga ariko ubuntu bw'Imana bukamuza ko umuntu agahinduka bidusaba amasengesho nyene gusenga ni ngombwa dushira Imana imbere muri byose gusenga ni ngombwa ni kawaida atamana nta buzima ubundi twe tudashoboye kwisonzesha turagize ikibazo si ngombwa ngo Imana yishura abantu bisonzesha abantu bose bisonzesha niba bariko basenga mukuri nagira ngo twashiramwe ikiguzi kugira ngo bigize izindi nguvu sigihe cose ariko urazi ko Imana nayo yuko urasaba ikintu ugafata kahanje ijuru ukisonzesha kubera ko ari ikintu binze ku Mana bazi ko itabiguha wari ubiziho nukuri kwa Mungu nagira ngo ko ari nyabuntu iraguhereza nyine Imana nta bintu iguha utase usenga kangahe mu kwezi kenshi ufata amafungo kangahe oya ndakubajije nyene unyishura oya je mafungo nakarero abasema nituzi ko arabafata amafungo ariko sinuvuga ngo ni buri munsi ni kenshi cyane gose oya ubwo biyo yafashe abari juste kugira usaba ikintu Imana cyane ni kubera ko Imana uyuba ubikora kubera iki ariko nubwo biri uko ari umuntu avuga ati je kwera cyane kino kiye sha uyo munsi ngiye mu cibitoki ku musozi raho bambwiye njeyo tiniyiri ariko rero je nanje nukuri je sinzi ko ari ubuhakanyi bwanje canke ubwemezi bwanje
jewe sinemeranya n'abandi ko Imana yishura canke iduha ibintu kubera ko twayibisabye kuko vyinshi biduhera ubuntu mu masengesho wari ugira uhora ubwira Imana ngo Mana ngurumva ngo uyu munsi uze ko mu mwuka wo guhema ariko wisanga wavyutse uriko urahema kubera ko utokumva ko wofata isengesho ryawe ubwira Imana uti Mana ndagushimiye ko ngihema byonyene tuguma tugaga kuri bwabo utagiye kurira kubera abantu benshi baje gusenga oh Mana ndagusabye umugabo urumva ukavuga mu ndimi zitandukanye Mana urumva ndakeneye inzu ndakeneye ijipe ico sico c'ingenzi banza wubaha Imana kubera usenga Imana kubera iciri n'iki kumariye icy'ingenzi wubaha Imana kubaha Imana byonyene birahagije reka tugaruke muri filime naho ni hamwe tuza twumva ngo kugira ngo atere imbere ngo ibintu byose afise ngo ahere igipapa citanze cyarekura inzu kabisa kirekura inoti gitanga imita yose ishoboka ati kurya umubona rero hajya yabana hari umuntu kanaka hari yayi wowe bivuga ko iki nivyo canke ariko ntiubwe ngo uravyumva betetere ko aramaze kuvyumva mbesha gake uramaze kuvyumva ukumva ngo naka hajya twari hajya ijya mita yose hari igipapa kira ewa n'imitahe wowe umuze kwiki jewe kuri ico naco ndabivuga ko usibye ko ndavyumva mugabo urumva sinshobora kuvuga ngo mbe ndi sûr cyangwa ngo mvuge ngo nivyo ndavyemeza 100% kuko nanje ntawe urabinkorera none uravye ibikorwa mukora n'imitahe biba bifise ukacura abantu uwo muntu uko ibikorwa yabikoze ni tuvuge finances z'ukuntu ziba zimeze woshigikira neza yuko ayo mafaranga yiwe afise yoba ari mw'ico gikorwa nyene yakoze ko bya bihuye kusanga umengo biranarengeje bavuga ko sponsor ko yari umuntu atanze sponsor to yuko nyene cyane urumva hose ishobora kuvugira muri side y'abandi kabandi sinzi uko bakora jewe urumva kuri ico muri carrière cyanivuga jewe kuko by'abandi ntavyo nzi like me ndavyikorera uravyikorera yego abatavyikorera rero twabwiye ndabiziko ariko twaze ko ariko baba bahari nyine nimba bahari kuvyumva nanje niko ndavyumva urukurukuru niyo nkuru sibyo nimba we wumvise ati bazi rero ati pasi atahantu yaciye byagenze kunuko umuntu abikubwiye babiri batatu tuvuge ati ibyo bintu byo bari byo urazi none pasi ndakubwira inama nziza kubera nk'ubu abamaze kubivuga nawe bivuga ko maze kubumva zomwegera umubazi ati nivyo ariko nawe uri muri iyo industry ya film urukurukuru rushobora kuba ariyo nkuru sibyo tuyifata uko bazi tanga impanuro rero ku rukurukuru oya nimba ari byo urumva hari gusanga hari aba sponsoriza for nothing kubera ibintu gusa bikunda cyangwa kundi ibikorwa byabo kuko naje haje umuntu ambwira ati ndagusponsorije atasha nsabye akambwira ati nukuri Imana yambwiye ngo ndagufasha iyo mfashanyo reka kuyakira agashapasi oya niho kuyakira aho rero ariko ubwo rukurukuru ragwirengagiza oya nivyo abantu biyumvira nivyo ntibiyumvira hari igihe bavyumvira kandi ibyo twimvira byose si byose by'amarira wewe ngura bibeshye inkuru ya nyayo ni ya mweneyo nyamwene nimba naje umaze kuvyumva bivuga shumbwira she ndaguha umuco oya nafashe muri rusange bavuga ngo numvise ngo naka canke naka ariko nafashe muri rusange kuko no munsi ibintu erega ngaha hanze ntugiye ngo biroroshe ndabizi ko bitoroshe azamba ngo ihwana ati je rero burya ndagutemwo erega ubu ni business ati nawe sigi papa ndugu yangu oya none gutayemwo umva utaje kudandaza hamukunguka mukamuha nikarekaone wavuka nazazi ningo wakeye aya jewe nikiranshikira ico kabisa kandi ushobora kujaja ingundi mwene data mugenzanje weyo kandi yagushikira wumva ati ndugu yangu ati tu bigenze uku nta kantu wokora nyene numva izo agreement ntiziraba sindaronka n'ababimbwira tubishimire Imana amen reka duse n'abarangiza dushimira uyu mukobwa mwiza n'umuzungu ariko ni wisiga yandi mavuta je ntuzombaze biragusha abawonde azobagiye ne wayishirako shauri yako sawa akunda kuvuga soko urakoze kumpanura shauri yako mukwangiza rero reka ugire amajambo abiri canke atatu ubwiye abakobwa bose bari bicaye bariko barumviza kino kiganiro bavuga ati n'imiburiburi nubwo twasimbye ibi navyo nka bingahe bitatu ni ivy'ingenzi abantu bite twirangira ikintu ca mbere numva nobwira abakobwa bagenzanje nuko aho bari hose ubungukiyeri
ubusamba ubugira gute ibintu byose ukora byakunaniye aje uzabikora uja mu rusengero uzabikora uja gusenga ko amajambo 10 patiri avuga no amajambo 5 pasiteri avuga ntihazoburamwo n'ikintu usuca ijambo kigusikaramo kizoza kirakora ku mutima wawe hanyuma ikigira kabiri urumva Imana the first ikigira kabiri bagire kuhaje bumve bakunde gukora bakunde kuruha hakiri mapema bana bugice bakunde gukora hama kandi bubahe hama bareke kugendana n'abantu benshi kubera baba profite bagendane n'umuntu bazi ko bari mu migambi ivyo bizotuma baho neza ejo habo reka tugushimiye cyane dushimira n'abadukurikiranye tubabwira ngo mukomeze gusharinga kandi mubana natwe 5 kuri 5 uko ubonye aka notification kitayemwo utira waravye ikiganiro ko harimo inyigisho nyinshi zazishije n'amakuru aba agezweho reka tubashimiye cyane mwari kumwe na Pasifro kuri Mikro za Roy TV ciao ciao aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga